n'ivyubahiro mwese mwaje muri uru rubanza, umwe wese mu cubahiro ciwe, bakozi mwese bakoresha mwese mukoraniye ngaha, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere mu gihugu cyacu. Nyakubahwa mwese muri ngaha, ubwa mbere na mbere nagomba gushimira Imana iyo yadushikanye kuri uyu munsi. Nongera kandi shimira abakozi mwese mwitavye uru rubanza, cyane cyane twongere dukengurukire bimwe bivuye ku mutima abenegihugu bo muri iyi ntara nziza ya Kayanza, kuko mwaje kutwakirana igishikano gwese. Iyi ntara ya Kayanza irimwo abakozi b'akarorero. Iyi ntara ni intara yampaye umwizero w'imbonakazoza y'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Banyemereye yuko mu myaka 4 iza intara ya Kayanza ngo izoba yinjiza imiliyaridi 1,000 zivuye mu giterwa c'amavoka. None numukomera amashi iyi ntara ya Kayanza. Ibi rero bambwiye ntikwari ugushikuza, kuko barabikoze mu biharuro, barabinyereka. Igiti c'ivoka kimwe ku mwaka kivamwo amahera menshi cyane. Rero baramparuriye neza, barabona yuko mu myaka 4 iza ku muvuduko bafise wo gutera amavoka, intara ya Kayanza izo bitunze cyane. Kuko uyu mwene gihugu atunze, intara bitunze, igihugu kiba gitunze. Uno munsi ngira ngo nta vyinshi mvuga, kuko nari narose umwanya wo kubashikiriza iriri ku mutima ku munsi w'ejo. Uno munsi ntigushinga intahe gusa. Iyo uwa mbere Rusama ushitse ngaha mu gihugu cacu, ni gake tubona abakozi ba leta baza bihayagiza ko ari abakozi b'umwete bagwijije umwimbu. Ahubwo umengo tuba tuje kumviriza abakozi ba leta ayo bagowe. Keshi niko bimeze, ngo twumve inyisha duha. Umuntu abiravye neza burya nta kitagira inkomoko. Muri iyo minsi yahera, kubera abarundi atanumwe yabona ico yokora, kuko yari buca mpunga, ntiyashobora kugira umugambi uzozana umwimbu mu myaka 2 iza, kuko hari amagume. Abantu bose babona yuko kugira uronke ubuzima uja gukora muri leta, gushikaho leta isigara umenga n'umugwizatunga. Aho vyamuka naho harateye igihe umenga leta y'u Burundi n'umugwizatunga, kubera abarundi batabona imigambi bokora. Abarose rero ako gahengwe, ako bakaronka iryo bakwe ryo gukora muri leta, no kuvuga bobo bari batomboye, ugasanga rero babayeho nk'abasavyi. Gusaba n'ingeso yanyoshe cyane Burundi, ni nayo ituma ubunebwe, kuko
umuntu abona akora ntagwize umwimbu akabona arahembwe aba ari umusavyi kandi akabona ko ashobora kuba hataco yakoze. Nico ituma hateye igihe muri iyo minsi iheze aho umwenegihugu akora yikorera ivyiwe canke akorera uwundi yikorera ivyiwe, wamubaza utukora iki ngo je ndi umushomeri. Gushika aho babona yuko umukozi ari ukora muri leta gusa, leta ica yitwa umukoresha. Rero ubu ni igihe cyo gutegera ibintu. We nko kubona nk'umuntu ashobora kubwira ngo jewe maze imyaka n'imyaka nkora, mugabo akakubwira ko akenye, uwo aba ari umukozi. Umuntu ashobora kumara imyaka 20 akora akaguma ari umukene, uwo aba ari umukozi. Aba ari umwe asanzwe asaba. Jewe nariyumviriye ndiko ndaraba nzirikana neza ibijanye n'umukozi. Umunsi umukozi yamenye icari c'umukozi, umusuku akamenya icari c'umusuku, burya muzobona dutera imbere. Burya umuntu wese akorera leta si umukozi n'umusuku. N'umusuku. Ivyo tubitegere. Ndababwire aha benshi bari ngaha barafise ababoyi n'abayaya. Umunsi umuboyi yavuze ko ari umukozi, umunsi umuyaya yavuze ko ari umukozi, ndabwije ukuri ntimuzosubira gutunga abayaya n'ababoyi. Kubera iki? Umunsi yavuze ko ari umukozi azogusaba amahera yo kumuziganiriza kazoza muri INSS canke muri assurance canke muri ONPR. Azogusaba amahera ya sécurité sociale, agusabe amahera ya mitiweli, agusabe rero n'umushahara, agusabe burya buntu bwose. Uzusange umuboyi umuhemba 500. Ndabwije kuri niwo munsi muzoca mumenya kwikinjikira muhira. Igituma abazungu batagira ababoyi mwari muzi ko ari iki? Nayo mahera nyene. Iyo rero uri umusuku abasukurira ntaja gusaba ngo impa amahera nzokoresha ngeze mu karuhuko k'izabukuru. Mubisanzwe jere narihweje umuboyi nsanga duteranije n'umukozi wa leta n'abasuku basa. Mbere muze murabe umukozi wa leta aguma araba hagavura, n'umuboyi nuko nyene aguma arondera hagavura. None hari ikinyoma kiri. Mu mwaka uheze nabwiye abakuru b'amasendika ntimugerageze mumfashe turaba abantu basesagura itunga ry'igihugu, abarya ibiturire n'ibinebwe kugira tubashengeze. Nta muntu wo muri sendika n'umwe nabonye ambwira atana aho iwacu dukorera harabe neza, nta n'umwe. Kuko umenga kugavura biri mu maraso. Mbere umenga utarya igiturire wewe canke utiba umenga nta muntu arimo. Uzamva bariko barabaza ngo none uzobaho gute, uzotungwa niki? Naha rero mubona aya mashirahamwe ya leta baduhaye akaroro ngaha nyene mu Kayanza kuri OTB, ingene binjiza amahera yose bakayanyonora. None ari hehe? Aho ugasanga rero baragenda bambaye amakaruvati ngo nabasuku b'igihugu, ngo bakorera bene gihugu. N'ivyo bene gihugu babaragije babimaze. Nkayomba ndi deje waho naca ndemisiyoni ubunyene. Muga ntashobora kuko azi ko ariko bimeze. Ngo impenirisha hiziritse. Ndakengurukiye cyane waserukiye abakozi yashikirije ijambo. Ikinezereje sikindi nuko sanze igihe tugezemwo abakozi n'abakoresha
ndabonamwo umwumvikano. Hanyuma abaserukira igihugu twebwe indongozi nsanze tuvyumva kumwe n'abakozi, nsanze tuvyumva kumwe. Ubu rero hasigaye yuko abakorera leta bumva ko arabajejwe gusukurira bene gihugu. Narumvise baramuhaye ibibazo bitari bike, ikintu nakunze cyane nuko bose bavuze bati turasavye vyihuta twicarira ibibazo tuje inama n'ingingo. Cye nasanze tuvuga rumwe, kuko umukuru w'igihugu n'umukozi wa leta, ujya muyobozi mukuru w'igisata kinaka n'umukozi wa leta, twese turabakozi ba leta. Abo bose bavuga ngo bari mu masendika y'ibisata vya leta n'abakozi ba leta nka jewe, tujeje gutorera umuti abene gihugu. None rero naganda babwire bijya bibazo byose mwashikirije, na jewe ndafise ivyo ndabashikiriza, tuzokwicara hamwe hama byose tubitorera umuti ku neza y'igihugu n'abene gihugu. Mvuze ngo ku neza y'igihugu n'abene gihugu, aho ntihabura abavuga ngo ko twashaka kwa yinjira yose tuyarya. Hari abadashaka bavuga bati tuyarye yose kugira amabarabara ntiyubakwe, amashure ntiyubakwe, ibitaro ntivyubakwe. Hari abumva ko kuyarya yose. Je nararongoye ishirahamwe Sobujeya. Jewe indongozi zitinya kuvugana n'abakozi sindazitegera na gato gato. Niho hantu hari abakozi novuga yuko bagumye, kuko nasanze aho hantu umuyobozi mukuru siwe yatwara abakozi nibo bamutwara. Mugabo umuyobozi mukuru nawe ari wajejwe kwishura ibibazo vy'iryo shirahamwe imbere y'abanyamitahe. Umunsi uri izina rero ndabahamagara, ndababwira ivyo bariko barasaba byose tubishira ngaha. None gabasha ko tubona ivyo musavye vyose ishirahamwe ubunyene ryoca ritembagara. None ko ritembagaye duca dutaha twese. Ni jewe ndafise iyo navuye nje kubafasha kugira ishirahamwe ritera imbere. Mugambwebwe sinzi ingene bigenda. Nije ncasubira iyo navuye, none namwe muca muja turitembagaje. Tuze turategera ivyo tuba turimo. Habaye iparuwasi muri Ekereziya Katolika, hanyuma bene iparuwasi bigira abasinda bibazwa, ntibari bagitanga amashikanwa ngo bashobore kugura ibikoresho byo mu isengero. Noneho hatera n'igihe n'abasaseredoti batakibaho bikunde. Hanyuma rero umusaseredoti mukuru, ujya patiri mukuru, arakoresha inama b'abakristo kuri paruwasi. Arababwira ati mwabonye yuko paruwasi yacu yapfuye. Bene paruwasi bacamubwira bati none gapati, wowe uritwaza umuvyimba wenyene, ahubwo tegura tuje kuwuhamba. Patiri ati nivyo, muga murabona ko amikoro ari make, nimusubire muterera amahera tugura isandugu yo kuja guhamba paruwasi. Baratanga amahera, hanyuma patiri aragenda arakoresha isandugu, ku isandugu acashirako icirore. Niho rero bikorera bashiramwe ibikoresho byose byo mu isengero, bijya bikoresho byose byo ku paruwasi, impuzu z'abasaseredoti, ibikombe vy'ikarisi, byose bashira mu isandugu, barikorera baja guhamba. Barimba ikinogo, baraheza, hanyuma isandugu barajyororokiriza mu kinogo. Hama baravuga bati umwe wese rero naze gushirako akavu. Umwe wese azana akavu ashirako, araba. Uwundi azana akavu ashirako, araba. Muri ca cirore aca yibonamwo.
hanyuma rero patiri acabwira ati mbere yuko dufurira baza mumbwira ico mwabonye hajya mumva. Umwe akavuga ngo je nibonye, uwundi ati nibonye, uwundi ati nibonye, ati mwabonye rero ubu mwese mwihamvye ubu tugira tubafurire. Niho bagiye guca ubwenge bati vyari ivyo, oya tugaruke twubake paruwase yacu. None rero namwe ndababwire ntimuze mwiyumvire ngo Burundi bukenye ngo simwe mukenye. Wewe ugenda ukavuga uti ikigega ca leta ntegeza gukuramwe yariyo yose, igihugu cy'u Burundi kitagira ibarabara nawe ntuzoba ufise ibarabara. Muze murabe abantu bidoga ubwa mbere kwibarabara ribi saba afise imiduga, mugo babwiye ngo tanga amakori kugira tubake amabarabara ngo yampisemwo fraude, kubera ntiturategera neza ivyo tuba turimwo. Rero abakorera igihugu twese tubanze twumvikane ko dutegereza kuja inama n'ingingo, tukiyumvirira igihugu tukaciyumvirira, kuko ndamaze kubona ko benshi babanza kwiyumvira bo imbere yuko biyumvirira igihugu kandi bari abakozi b'igihugu. Iryo shirahamwe ndabwire bose niho bagiye gutegera bati bwa bundi turashobora guhenura ishirahamwe tutabizi, n'igihugu rero turashobora kugihenura tutabizi. Hariho ikindi, erega abanyamitahe babonye atanyungu abakozi ataco bazana, abanyamitahe baritorera imitahe yabo bakigira batarahomba. None babo ko babatwaye ivyabo, we nawe uza gutwara iki? Ivyo vyose tuze turabitegera, tubitegere yuko igihugu ivyo gifise vyose n'ivyatwebwe abene gihugu, twebwe dukorera igihugu nitwumve yuko turabasuku hanyuma bakaduha agashiruka bute, kuko turiko dukorera bene gihugu kajya n'agashiruka bute. Ushaka neza gutunga ntazasabe, ukazobona usaba akazi ntuzopfa utunze, ndababwije ukuri. Ukazoba usaba akazi ntuzogenda utunze, uzokwa mukenye. Hariho mu minsi heze umuntu yanyandikiye ubutumwa muri WhatsApp ngo nukuri ngo amikoro wasigari make mu bakozi ngo ubuzima burazimvye. Anyandikiye ari umukozi wa leta, ndamubwira ndamwishura vyihuta, nije umuti ndawubona kandi ndawutoye. Ni nuko twobwira ibanki nkuru y'igihugu ikagenda igafyatura inoti nyinshi, hanyuma ku buryo umukozi ahembwa make mu Burundi yohembwa miliyoni 10. None ntuzoburosa amahera? Ni waba uno munsi wahembwa ibihumbi 500, ukavuga ngo ayo ibihumbi 500 ntibija ku isoko gusuma. No kuvuga yuko urose miliyoni 10 uzoca ushobora gusuma. Umunsi umukozi wa leta ahembwa make yohembwa miliyoni 10, tuzoba dutunze? Tuzoba dutunze? Hariho igihugu bigeze kongera imishahara, bongeye imishahara ku buryo umukozi wese yahembwa make yahembwa imiliyoni 3. Hanyuma basanga ikiyeri kigugwa ibihumbi 300. Noneho barungutse. Tuza turategera cyane twebwe dukorera leta, ni twebwe twari dukwiye gutegera kurusha abandi, kuko turi mboneza. Turi mboneza tugategera yuko umukozi wa leta yakoze neza abene gihugu bakaramigwa, baca bimbura vyinshi, bimbuye vyinshi baca bashora umusesekara, hanyuma amakori n'amatagisi akaboneka. Iyo abonetse mu kigega kikabomboka,
namwe muca muronka agahimbaza musi. None uzoronka agahimbaza musi utasyeye? Tuze turategera ibintu bimwe bimwe. Leta sumukoresha, leta numuhuza w'abakozi n'abakoresha. Umukozi wa leta wese, abaserukira amasendika bajejwe kuguma basuzuma neza ingene ibikorwa biriko biragenda mu gihugu, hanyuma bakagira ico baca bakebura kugira inzego z'igihugu bibikorereko. Hariho igihugu nagiyemwo usanga amasendika yaho ari mice kubiri. Amasendika y'abikorera ivyabo n'amasendika y'abakorera leta. Ico gihugu nasanze hari njyana ico gihugu kwisi kirimo amasendika menshi, kirimo amasendika 700. Ayo masendika rero ku mwaka baragira ikoraniro kaminuza. Kubera iki? Amasendika yo mu bikorwa byo mu bisata vya leta ajejwe kwiga ingene ibikorwa byo mu gihugu vyogenda neza, bagafasha no gutorera umuti abakozi bo mu masendika bikorera ivyabo. Abo muri leta bajejwe gutora umuti w'ibibazo vy'abakozi bo mu bikorera ivyabo. Bakicara rero baragira ikoraniro ryabo, bahejeje iryo koraniro bagace babizanira inzego nkuru z'igihugu, hanyuma inzego nkuru z'igihugu zigaca zija kubikorerako. Ubwo twebwe iwacu biraba. Jevyo nivyo nipfuza ko nk'ubu aya masendika y'u Burundi ayakora mu bisata vya leta, ko boja hamwe bakiga ibibazo vyose biraba akazi n'ingene umwimbu woduga, hanyuma bakabituzanira twebwe ndongozi zo ku nzego nkuru z'igihugu, tugaheza tukamenya ingene duha intumbero abene gihugu bose, abakozi bose. Aho niho tuzoba turiko dukora neza cyane. Zubire nshimire abakozi ndabakeza. Vyukuri abakozi muri iki gihugu cy'u Burundi bariko barakora, bari ku kivi. Hajya ubudasa abantu benshi babona, kera muribuka yuko umurimyi niwe yitwa Nyarucari. Igihe rero umurimyi atanguye kuba umugwizatunga akaba umukozi, abakozi ba leta bategerezwa kumenya ko hari igica gihinduka. Kare umurimyi yararima agashora imbegete y'ibijumbu akabigurisha ifaranga n'imeya, agaca avuga ati jewe hako mpomba nzorima ivyo shobora kurya gusa, hanyuma ivyo shora bizoba ari ivyo kugura umunyu n'agahuzu bibe biheze, nta musesekara wabaho. Kubera iki? None wewe arime uco bitwara ku buntu. Abarimyi rero birimira ivyo bashobora gufungura, ntibashobora gushora kuko atakivamwo. Ubu rero aho batanguriye kuvuga bati ubu nanje ndumugwizatunga, ntegerezwa kubona yuko ivyo nakoze vyunguka. Abakozi ba leta baciye babura ayo bacira nayo bamira, kuko bagiye babona umurimyi asigaye agurisha. Je nanka kubesha, ndabitanga ku buntu noca ndabiheba, nosigara ndima ibikwiranye n'inda yanje gusa. Muga rero tubitegere umunsi bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwo dukoresha twebwe abarimyi n'aborozi tukaba abakozi koko, ico gihe tuzoshora kandi n'uwo mukozi wo mu burimyi n'ubworozi azoheza na waronka agahimbaza musi. Ntushobora kuba wicaye abene gihugu bariko barahomba ngo uvuge ko uzoronka agahimbaza musi. Umwene gihugu w'umurimyi kwirirwa yicaye imbere biro vyawe ukanka kumuha ijambo, ejo akagaruka, hirya ejo akagaruka, aba ariko arahomba. None umwimbu uzoduga gute biriwe bicaye imbere biro vyawe atacu bamariye? Umwimbu uzoduga gute ari we uri kurahomvya abo bene gihugu bakibiturire? Umwimbu uzoduga gute amahera yoronkejwe abene gihugu kugira ngo baronke imbutiro banuye, baronke ifumbire wayinyuruje? Ntibikunda. Tuze turategera rero ibintu bimwe bimwe, ariko ndakengurukira koko abakozi n'amashira hamwe y'abagwiza mwimbu. Akarorero muhejeje ukabona, je niyumvira ko payeje hejeje kudushingira intahe.
ikwiye. Payeje ndakengurukira cyane bagiye bagize urwego rukuru rwa payeje, narabigishije ingene tubona karangamutima ko baranga, none ubu nabonye yuko bagakurikira. Kubera iki? Nababariye nti payeje nimufate ko muri umuryango, uwo muryango uri gukora imigambi y'iterambere, abayikora rero nibajya abana rujya gwaruka, mwebwe mujane iyo migambi, hanyuma umwe wese yungutse yokorera uwundi, agarukana muhu uwundi, gushikaho tuzobona urwaruka rwose rw'Uburundi rwose rufise ico rukora. None mu myaka 2 yonyene n'itatu, bari ku mwaka ugira gatatu, mwaramaze kubona icari cyo payeje, ngirango nta komine nimwe itazi payeje. Ubu urwaruka ntanza karorero, hariho ikoperative yo ngaho Ngozi, ni koperative y'urwaruka rufise amadiplome rwize, rwemeye gukoresha amaboko. Uno munsi ku gitegwa c'ikizinu gusa binjiza ku mwaka imiliyoni zirenga 90 ku mwaka. Kandi urumva aho bakwizo 90 ni heje bazokura izindi, niho hirya heje bazokura izindi. Nuvuga mu myaka nk'itanu muzosanga urwo rwaruka rwose rugize iyo koperative araba miliyoneri. Mugiye kuzoronka akazi muri leta bopfuye bataguze n'ikinga. None abakozi ba leta burya bashoboye kwigurira ipikipiki ni bangahe? Tuze turaraba. Je rero nezerwa nuko abakozi ubu barimbura. Ubu hano bazaba abana bari ngaha muza gusanga bose bafise udukwavu, sivyo gabana? Murafise udukwavu? Ntiwumva mwe muri abakozi. Mugabo umuntu aja gusaba si umukozi, usaba akazi si umukozi. Abagiye gusukurira uwundi kandi uwo ntazotunga. None rero reka nemereye yuko ubu bwa vuba amasendika yogenda kicara hamwe n'abahinga kugira ngo baze bazane ibihiye, duce twicara hamwe. Nzofuba ndabaha iminsi 2 y'umwiherero, tuvyige byose tubitorera umuti ntagenda kimwe gisiga, gutyo duce tugenda twese dufise umutima ugororotse.